benshi barakunze kwibaza mbega kugira ngo ikanguro rifate ikibanza hakenewe iki, hasabwa iki. Ikanguro Imana asezerana iki gihugu cacu nuko atari ikanguro rizoza ryitirirwa umuntu canke ryitirirwa denomination kanaka eka ndetse ishengero kanaka, ariko n'umubiri wa Kristo uri hamwe. Ni kuvuga ngo wewe nanje turafise icyo dushoboye gukora kugira ngo ikanguro rifate ikibanza. Igihe ikanguro rifate ikibanza nuko imitima y'abatari bake ikanguka, tukamenya neza yuko Satani ntiyicaye, ariko umuvuduko munini arondera abo arotsa. Ariko ikanguro n'igishengero duhaguruka kugira ngo dukize iyo mitima Satani bariko aratwara amazima yongo. Ikanguro nishobora gufata ikibanza atavuga butumwa ariko riraba. Iki gikorwa dukora gikorwa gikangurira abakozi b'Imana, amashengero eka n'abana b'Imana aho bari hose kumenya neza yuko Satani ntiyicaye. Tubiza guhaguruka kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Nimba tudashoboye kugira ico dukoze muri kino gihe tukaguma mu gacerere, Satani azobandanya atikiza inganda. Vuba cyane Yesu araza. Twumve neza ko nta mwanya dufise. Iki nico gihe cyo guhaguruka tukavuga ubutumwa bwiza. Icya kabiri kiba kugira ngo ikanguro rifate ikibanza nuko umugeni wa Kristo ahari hose atahura ibanga ryo gusenga. Nimba tudashoboye guhaguruka udusenga uko tutigeze gusenga, twisonzeshe ko tutigeze kwisonzesha, turi bubone ikanguro kurafata ikibanza hano mu gihugu cacu. Ndakangurira umuntu wese guhaguruka mu mutima wo gusengera igihugu ciwe, umuryango wiwe eka ndetse n'urunganwe rwiwe, hibagiye ndetse n'ishengero. Ikindi kiba kugira ngo ikanguro rifate ikibanza nuko haba kuzuzanya. Nta numwe Imana yahaye ibintu byose. Hari ico wewe uri kurankurikira ufise jewe ntafise, ariko kandi nanje hari ico mfise nawe udafise. Ikisigaye cyo ko tugira competition nkuko twayibonye mu myaka iheze, ahubwo n'igihe duhamagarira abana b'Imana bose, abakozi b'Imana eka ishengero rya Kristo aho riri ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, kumenya neza yuko igihe ca competition guhiganwa ico cararangiye, ariko iki ni igihe cyo ko twuzuzanya tugakompletana, kuko wewe na jewe tugiye hamwe turakomeye. Wewe na jewe tugiye hamwe n'Imana, nta na kimwe tudashoboye gukora. Ivyo nivyo bikeneye kugira ngo iri kanguro rifate ikibanza muri kino gihugu cacu. Duhaguruke mutima wivuga butumwa, duhaguruke mutima wo gusenga, eka twongere duhaguruke mutima wo kugiranira ubumwe buva kuri mpwemu yera. Imana ibahezegere cyane. Murakoze.